Kende baramusinda bakeze na karibu nabwire ko ndabakunda cyane abakunzi ba Black TV mwe mukunda kurikirana ibiganiro byacu mudahengeshanya kuri partage no kubisangiza abandi bantu nize ko muzi neza cyane muherereye abo bitagenda neza mwihangane kabisa murazi yuko ntibavyoroshe kuri ino si haraduka kandi akongera akamanuka ariko byagenze neza namwe mwibuka bakiri hasi so kugira ngo dukomeze dufashanya kubaho muri nosi no musi rero nk'ubusazi bimenyereye murumva ko ni Trésor Mingo ariko niza kuba turiko turabonana mu buryo bw'amashusho ariko Baby Bernice niwe aza kuba turiko turaganira aje nashimye kwigira inyuma kamera kugira ngo dushobore kuza kuganira je ariho nibereye nawe ari imbere zanyu arambaye neza marabibona kashati keza cyane sivyo yuko nijipo batayitweretse mugabo nayo ni nziza muraza kubibona anyway n'umusizo kuganira ku kintu gikomeye twatenge tukiganira kuva kare mugabo n'ubuye kazo tukibasangize navuye nibaza ati mbega inkwano yo muntu agiye gutanga inkwano ku muntu yashimye mbega aziho Uwavyaye canke aziho Uwareze twavyumvire ko cyane ariko makane kwerguye tuze tukiganire ko ndetse namwe muraza kwandika muri commentaire kugira ngo ibintu bizogenda neza cyane kora subscribe ubundi unakore partage usangize kino ganiro abandi nabo nyigishobore kuba cyo bigisha Baby Bernice ariko mingura twenza nk'ukuri bazingene wanse kunyakira hama ukacugenda ukavuga ibintu byose bisigura ngo naho uri kuvuga Baby Bernice ntiwari wamubonye ofite nariko nashaka maze numvishe abadukurikiranye ivyo tugira tuganire ko baze kwa buruhande rw'iwanje cyangwa se uruhande rw'iwawe uva uri kurarondera abafana akororondera abafana kuko banze bagushigikira ariko uko biri kose abafana bamara abafana ariko je ndazi yuko iwanje batezwa kunshigikira ariko ububanzi ndamutse basi d'abord la salutation d'abord umeze gute ameze neza urashiba ameze neza cyane ndashima Imana so undi muhungu uri umukobwa tugira tuganire rero ndashaka umbwire kuri wewe inkwano wumva zohabwa Uwavyaye zohabwa Uwareze je kuri jewe navuga nti inkwano iyo zishitse zikaza mu rugo hakavuga ca kintu yuko umusore agiye kubenguka umwigeme je ndibaza yuko inkwano yo zije zishobora guhabwa umuntu yareze yes umuntu yareze kubera ko ari ikintu kimwe twibagira nk'abarundi burya kuvyara bahora bavuga ngo kuvyara ntikugoye nko kurera urumva rero cyo wiyumvira rero uvuze ngo kuvyara ntikugoye nko kurera bisigura ko burya mu kurera hari ibintu byinshi ariko kuvyara urashobora kugenda ukibaruka umwana ugashira ngaho ariko naho kumurera ni ikintu gikomeye cyane uti gute ibaze umwana ugiye kumurera kuva muri bwa buyoya gushika ahazogera nawe yimenyere ubwenge avuga ati ndageze naje kubaka cankwe ndageze kuva mu rugo kugira ngende bibaza ko biba vyorosha ikintu mvuga nuko je ndamusije gutanga inkwano no zitanga ku muntu yavyaye akubera yuko iyo umuntu uhaye inkwano umuntu yavyaye erega uhaye inkwano Uwareze Uwavyaye yari kurira gute hatabayeho Uwavyaye ico rero kuribagira namaze kugusubiramwo nti Uwavyaye burya ntiyoza kugereranya n'uri kwararira reka ndakubwira hariho abantu bashobora kuvyara kuvuga bati jewe ndahejije ahanje ndahejije wanashima tukunze kubibona mu mibano mu kibano hirya no hino ugasanga umuvyeyi aribarutse umwana mugabo araje aratanze cyangwa arashima ashize kwibara bararigiriye agacaza ubundi nawe akavuga ati yo iki kibondo nticoguma ngaha conyene kubera ko afise umutima w'ubuvyeyi akaca jana karera mbega ndakubaze muri ico gihe ibaze rero ngene uca utangura kuba hafi y'umwana en plus utari na nyina wiwe erega we hariki nawe uri kurirengagiza ntabwo Bernice nuko mwe mudashaka kuganira n'abana bavyeyi bakora bino bintu ntabwo umuvyeyi yota umwana pourrier aramutse aparuvenye guta umwana yavyaye akamuta haba hari ikindi kintu kanaka kiba cabaye so shegwe cyo dutera tujajinga ngo urumva ngo yamutaye ngo afise esprit d'animosité koma
yaramwibungenze amezi 9 atamukuye nkuko abandi babikora akabona yuko vyanse neza akamukacha kubana nawe akamusikaje akagira censhi mvuga yuko rero uno muvyeyi yaramutse akaza gusigura uno mwana ati byagenze nkuko ubwira ndagute cyo numva ngabo mwakira ko mbanzindi twama twonye matemonyaje menshi aho usanga mwana yaraririwe muri famille kanaka hazogera igihe cyo gukwa no kugira iki bakavuga abamureza avuga ati twebwe nubwo twamureze icubahiro c'uwamuvyaye cyame kiriho bakavuga ati inkwano ni muzihe abavyeyi ukiri ngaho nyene reka dakubwire tureke kuja muri babandi bavuga bati baribarutse hama baratabana tujere kuri na babandi wanashima bibaruka ibibondo maze ivyo bibondo bakagira ubunebwe bwo kubirera uti gute hari umuntu ashobora kuba yibarutse yatewe iteka ryo kuvyara ariko muri ico gihe akaba ari babandi bafite ubunebwe bwo kurera abana cyangwa babandi imbere batagira ibigumbagumba by'abana barihura bizi ugasanga n'umuvyeyi ariko kuri wewe umwana yaramuvyaye sawa n'uwiwe ariko aregwa n'umuyaya cyangwa yamujanye ku batantine ico gihe rero mbega ugira wibaze yuko ujya mu tantine amureze cyangwa ujya mu vyeyi wundi amufise wibaza urukundo amuha rubarungana gute kuri kuravuga yuko izo nkwano zuza kuri Uwavyaye mbega wibaza umwana uyu munsi womba umufise akaca genda kure yawe akaregwa n'uwundi urukundo aza kugukunda wamuvyaye n'uwo mureze wibaza ko ruzoba kimwe so nukubera ibintu bibiri bitandukanye bidashobora no kuba kimwe eriga we impamvu uri kurananirwa kwizera cyangwa se kumva bino bintu ariko ndakubwira nuko amaze gushira mu mutwe yuko ujya muntu yakureze no yarakwitaye ubwo buzima bwawe mu guhaye ubuzima naka gushira ku isi umugereranya niki ntacu mugereranya ariko hariho ico twitwa sentiment maternel iconyura kibona ni cakindi cakigumbagumba cuko umwana kihuza umwana n'umuvyeyi yamuvyaye mugabo rero n'izindi sentiment ziza ku muvyeyi ariko ararera wa wundi ariko arakurera wa wundi aguha vyose wa wundi akubaza vyose wa wundi uzi wishikira mbega ndakubaza nta mwana afise nyina yamuvyaye mugabo akitwa uwundi mama umuretse muri ico gihe bivana reka nakwereke tugiye vuga kuri kino naco ni kujya kuno sanga umwana bivana ukuntu baba muformasa akiri mutoya ntiyabisigaye yuko niba umwana waramwigishe yuko mama we atagihari uwo mwana nyene kugira uzi umwumvishe yuko izo nkwano cyangwa ako gashime kazoja kuri nyina yamuvyaye egara habwa icubahiro nk'ico nyina yamuvyaye akicara nk'abandi ndetse agafatwa neza ariko umwana umwumvishije yuko yoza guha za nkwano akaziha nyina wiwe yamuvyaye ntivyobaho ariko kumwumvisha yuko ashobora kuziha uwamureze birabangutse cyane kubera ko haba harimo ico biswe urukundo haba harimo ico biswe circuit ihuza uwamureze n'uwarezwe kubera ko gwa rukundo baba babonana kenshi ndavyumva shaka kuri kurasigura ivyo bintu mugo ntibiza kuja ahantu ushobora kuvyemera mugo cingiramo ikindi kibazo yivuze kurera kuravuga kurera bibi twari bitahura kuntu gutandukanye we kurera uri kurasigura nukuwe kurera ni kwa kundi ushobora kuba warareze umwana mu rugo iwawe urumva ukumva yuko ufise umwana wawe ukamufata nk'uwawe rero nibijyana mvuga ati kurera zo waruzi ko ari kurera gute kuko ni kurera umwana nyene ari iwawe ukamufata nk'abana bawe ukamuha nyene ibyankenerwa nk'umuvyeyi wiwe ureze nk'umwana ureze mu rugo so nibi byo ari byo witwa kurera aje kuri jemba n'umenga siko bimeze wowe kuri kurera umwana yo kumurira ukamuvanamwo ikintu kizomutunga nubwo tazoba gihari so niba rero niba kurira umwana ariko kumukuramo ikintu kizomutunga nubwo tazoba gihari tuja kubihuza na kino kintu wamuvyaye wamuhaye ikintu yaco nyene kizomufasha niba wavyaye umwana amushize ku isi nibwo buzima iyo niyo base yukubaho kwiwa yimuhaye nka nyina wiwe papa wiwe ive ifu moca mutandukana ngaho ntibikura yuko uwo mwana azoba ari uwawe kandi ibizoza vyose kuri uwo mwana bizuza bikuraba kabiri wewe wamureze nubwo wamuhaye ingeso nziza ukamufasha gukura ega nawe ubwiwe haba harimo akandi gatima kamurimo even if yantaye mama nubwo yantaye ni papa
rero bizokuraho yuko azokenera n'umugisha ukuvuye kuwe nubwo baba waramutaye urakeneye kuzomuhezagira muri ico gihe ntihazokenera umugisha w'abavyeyi inkwano wumva yuko we woziha uwareze cyane kurusha uwavyaye bizoca bigenda gute erega ni ca kindi bico nyene uvuze ngo kurera ngo ni c'umuntu wamukuyemo mbega ibaze nimba wamaze kurera uwo mwana akavamo ca kindi gikomeye gituma nyene neza neza hagaruka ico biswe gutera iteka mu rugo uruva yuko ko uwo mwana nawe abagize intambwe haba ari ico wamushikanyeko kuko nta mwana yovamo ikintu adasohotse ibaze wamushikanye no kuri etape ku ntambwe yo gusohoka uruva ko wamukuyemo yavuyemo ikintu gikomeye rero niyo mpamvu mvuga nti icubahiro c'umuvyeyi yavyaye camaho ariko sindakubesha ico kurera coco gitegerezwa kwamaho arico kinini ya gusumba wa undi yavyabo. Okay, reka tugume kuri ikintu cyo kurera uzi yuko umwana wamusohoye bamukuyemo ikintu cyose nimbo mbega kuri we rero tugume kuri kinyene kuri wewe itandukano iri hagati yo kurera n'ingeso zuwahaye uwo mwana ubona kaririye novuga nti nta mwana yoza n'agashimwe wawe utamuhaye ingeso nziza sérieusement nta mwana urumva uti gute we nimba uzi ko warareze neza kajya gashime kaje nakaza kukubwira yuko ko wakoze none ugashimwe koja kuri wa wundi yamuvyaye gute kandi we watanazi n'ingeso z'umwana ngene zimeze urumva zizinde zizi wa wundi yamurera ruva kagashime kaza kuza buryo umwana hinze yitwa avuga ati inkwano nizihabwe naka nuko bazi ko ari we yamuhaye ingeso nziza akamuha uburere bwiza niwemera ko ari abana batarezwe none baje batarezwe nabo bica zigenda urya mwana arashobora no kwanka gutakaza uburere ari no kwa nyina yamuvyaye bijya rero nibize bigukange wibaze yuko umwana gutakaza uburere biravana n'ingene yarezwe swat n'uwamuvyaye arashobora kumurera nabi akagira ingeso mbi cyangwa n'uwamureze arashobora kumurera nabi akagira ingeso mbi niyo mpamvu naje kubwira ati rero niba hariho abaregwa bakaregwa nabi inkwano zikaza kubabavyaye nayo n'abavyagwa bagatabwa bakaregwa n'abandi inkwano zikaza kubabavyaye cyangwa zikaza kuri abantu babareze kuri jeje prefere yuko even if zogenda gute inkwano nazishira umuvyeyi wiwe yamuvyaye kuko niwe muvyeyi yamuvyaye ntabwo ushobora kumva yuko inkwano zishobora guhabwa umuntu yakuri mutifera kureze hariho umuvyeyi wawe sindakubeshe kurera umuntu wese yarezwe izo nkwano abazikwiriye reka ndakubwira igituma abana zikwiriye ibaze kurera hariho na ico biswe kuriha amashure y'umwana urumva hariho igihe usanga umwana yaragwaye uramuvuza urumva ukaca usanga uwo mwana hariho n'ibintu vyagiye birashika vyankenegwa wewe wadepanshije ubwawe uca wibaze rero uwo mwana atabaye reconnaissant akaca afata ibya bindi byose no kuwutamenye ngene yashushe mwijoro ngene yara inzara ngene yabyutse amerewe nabi ngo ni wazishiriye ca wishira bishire nawo mu vyumviro wiyumvire inkwano zikuyuge yareze kuko niwo bazi n'agaciro k'umwana akabamenya n'ivyamugoye mu kugenda murera so jero kubwo ko ivyumviro vyanje bindimwo ariko kudahoza kwa jewe nawe nta kibazo ni ivyumviro vyiwawe yego kuko umwese afite ivyumviro vyiwiwe kandi ikindi naco ndagutahura kuko wowe ufite uko bitahura nanje niyo mpamvu ndakubwiye yuko Jeff sukunda bisigura kandi nkavyumva kuri je kari ivyo ntabwo inkwano zikwiye guhabwa urya muntu yavyaye urya muntu yareze kurusha wavyaye kuko umuntu arinze avyara umuntu burya Bernice agaciro k'umuntu yakuvyaye kaba gakomeye even if rega je impamvu ndiko rabivuga utariko bitahura nuko urya muntu butamubajije niye impamvu yatumye jewe niye impamvu yatumye ugenda ukansika erega reka ndakubwire impamvu yariyo yose yaba mbi cankwe yaba nziza uko biri kose wamutaye wumva utamushaka cyangwa wamutanze kumvo zuko kenye cyangwa wamutanze kumvo yuko uvuga uti jewe ivy'abana no je birangora nta masentiment ngira y'abana uko wabikoze kose umwana uzoshaka kubimenye umwana burya aha agaciro cyane cyane umuntu amuha hafi uzoshaka ubirabe n'umwana wiwawe wamutanze ahantu umara amezi 3 mutoya usanga anakubonye ntakwishimira nko yakwishimira bo muri gihe
nta ningo n'ubu umwana ntanakeneye kumenya ngo wantaye ngo habaye iki, ntanakeneye kumenya ati mbega byari byagenze gute, papa yaraguharabika ku buryo ushobora kubona cyangwa ivyo ntavyo abakeneye muri uwo mwanya. Explication nahiza kuza ntibiza guhindura ivyo yagiye arahabwa. Muri ico gihe impamvu umwana atabitahura nuko aba atashatse kuvyo ufite riga biravana n'ubuto bw'umwana. Hagiye umwana yemaze gukura business bisabwa yuko amenya ukuri kandi ubwo akaja ukwironderera. Reka ndakubwire uzutume ukorera ikintu umuntu akuze ntuzugikorera umwana. Umwana n'umuntu wa mbere afise capacité nini cyane. Umwana ni wa wundi atibagira, wa wundi kandi agira ibigumbagumba vyinshi bitarimwo bubeshi. Urumva twenda kudekrivira umwana impamvu udashobora kugira erreur yo kugira ngo umwana umwiyake hakiri kare cyangwa umutange uko biri kose, kuko azokura abona ibigumbagumba by'abandi bantu. Rero uko uzomusigurira ntibizo azovuga ati eguri papa eguri mama, mugabo ntibiza bihindura uyu muntu, ntibiza bimusubiriza. Ndakubaha mama wavyaye ariko uyu nawe yarandeze vraiment. So sinemeye nubwo mponze sinoze, ariko ndabona yuko afise vyinshi byo gusigura usubiye ko je mu bisanzwe mwevyo nagusigura n'ivyo vyari biri ivyo. Reka turindire muri commentaire vyo baza kutubwira uri kararaba kino kiganiro, ndagusabe uze uvuge muri commentaire nawe. Je navuze yuko inkwano buziha Uwavyaye, Benessa avuga ko inkwano buziha Uwareze. So zingo nawe muri commentaire utubwire mbega wewe wobigenza gute cyangwa se wumva yuko vyogenda gute. Benessa amaze nagushimire, wakoze cyane kuza kubana nawe. Ndagushimiye cyane ko iyi ntuza ntiheze vraiment. Sindakuweshe iyi ntuze ya ntiyari kwiye guhagarara ngaha kuko urajyanye akangonongono, urajyanye kaka agahaze. Nza kuvyemera muri commentaire, nza kuvyemera muri commentaire. Twabivuze muri commentaire nukuri ujanye agahaze byari bikwiye. Oya je naza kuvyemera muri commentaire. Hari yakwiye no kuza vraiment n'abashinga intahe benshi muri commentaire baraza kuvyandika tubwira ati je nemera bino na je nemera bino. Yego.